turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Wumvise Imana. Baza mugenzi ati, are you ready? Ati uriteguye? Mumbariza cyane ati uriteguye? Na mwanya wanje sigangira ndawukoreshe neza. Jesus Christ. Hallelujah. Mu byo turiko turiga muri ino minsi haciyemwo indwi ya Pasika, turamera nk'abarimburiye hamwe gatonya vya Pasika, mugana gomba ngaruke gatonya mu cyo twariko turiga. Donc ingene twinjira mu bwiza bw'Imana, ibintu dufasha kwinjira mu bwiza bw'Imana, tuko turarimburira hamwe kugendera mu bwiza bw'Imana bugaragara. Donc mu Kristo wese, wewe wese uri hano muri kino kibanza, ikintu Imana ishaka nuko ugendana nayo, kandi apana gusa kugendana nayo mu mutima, mugabo kugendana nayo mu buryo Imana yishura mu buzima bwawe, Imana yigaragaza mu buzima bwawe, ubona ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Amen. Rero ndiko ndavuga ingene dusenga dushoboye kubona iyo presence y'Imana igaragaye mu buzima bwacu. Aho ngeze nico nise nariko mfatira ku gicapo c'ihema ry'ibonaniro, ingene ryari ritunganijwe. Hariho mu gwinjiriro, donc mu muryango aho umuntu yinjira. Aha rero yinjira hari ahantu hakomeye cyane, ahantu hageranije n'igihe umuntu atanguye gusenga akazana amashimwe imbere y'Imana, akazana amatazirano imbere y'Imana. Iyo dutanguye gusenga, Imana yacu irabereye amashimwe uko uri kose, uko bumeze kose, ivyo uri kure experimenta byose, Imana yacu ibereye amashimwe. Rero kuzana amashimwe imbere yayo, imbere yuko winjira no mu bindi bintu, birakwinjiza muri presence y'Imana, kubera ko Bibiliya ivuga ngo Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. C'est très important ko ushira amashimwe imbere yawe, même muri prayer il faut gushira amashimwe imbere yawe. Amen. Icya kabiri, ubandanije naravuze ivyerekeye donc mu gwinjiriro winjiye, hariho ahantu wacushika hari icyo bita igikarabiro. Igikarabiro ni ahantu abaherezi baca bagakaraba. Mugabo gukaraba vyasigura ngo ni nko kwihumanura, kwarwe ngo binjire mu bwiza bw'Imana atagatosi na kamwe, atamwanda n'umwe, atacana na kimwe kibariko. Imana ishimwe cyane. Rero mbega mu isezerano rishasha iki kintu kirakenewe ko umuntu ahejeje guhimbaza cyangwa gutazira Imana azi imbere y'Imana nawe agasenga, sinzi ko nokoresha ijambo kwihumanura, mugabo nkoresha ijambo kwisanctifia. Amen. Mbega aha niho ngo nzamukana ikintu gikomeye cyane twita sanctification mu buzima bwa Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane. Bano Imana, presence y'Imana, kimwe mu bintu biyica ni gihe umuntu yinjiye muri presence y'Imana atari sanctifié. Muga igihe umuntu yinjira muri presence y'Imana yafashe umwanya mwiza wo kwisanctifia neza cyane, bano Imana uwo mwanya ugihera wumva ikirere gihindutse. Amen. Now kenshi tugira umwanya muto, muga ukwiye kuba umwanya munini, akaba urugero ngomba gusubinya. Rero uyu mwanya wa sanctification
juste tugira umwanya mutonyi aho umuntu avuga ati okay arahimbaje hamana rije guhimbaza hamageze muri umwanya akavuga ati mana pardon urabona navuze nabi urabona nakoze nabi urabona byagenze gutya mana pardon hamagaca bandanye iki ni kintu umuntu akwiye gufatira umwanya uri deep indani n'umwanya wibwina nigihe apana gusaba imbabazi ziri superficielle imbabazi zo hejuru injira indani hama objectif bwa so gusaba imbabazi objectif no kunesha no kwakira inkomezi zikuha kunesha ico kintu amen en fait gusaba imbabazi ntubigire objectif ya sanctification objectif ya sanctification ni gihe umuntu yakiriye power ubushobozi bwo kudomina ivyamudominye muri passé amen rero nahantu duteba ukunyene watevye mu guhimbaza mu gutazira Imana no mu mwanya wa sanctification nahantu duteba nahantu duhakaryo mpemu yera kugira muri kimitima yacu tumenye ubuzima bwacu bw'indani tutazi burya imitima yacu ishije ibintu vyinshi tutari conscious yavyo amen mu mitima wawe hashuye kuba yishije ugwango utazi muga mu mwanya nk'uyu wa sanctification ni gihe akaryo mpemu yera kugira ngo muri ku mutima wawe agwishurire ivyumba vy'umutima wawe utazi muga bikeneye kuba sanctifié amen mu mwanya nk'uyu ni umwanya wo mpemu yera akwereka vya bintu watoreye mu buzima bwawe mbere utazi ko no mu buzima bwa Kristo ari amakosa mugabo mpemu yera akakwereka ati burya iki kintu naho umaze igihe ukigenderamwo burya si ciza ni cyagi atangura mu buzima bwawe atangura kuguha mbere n'ibintu biri personnel womenga mu buzima bwa Kristo si kintu twokobrije abantu bose mugabo nkawe gatangura kubwira ati we bivanye n'urugendo rwanje na wewe ndakeneye kuzoruvyuka 5h gusenga ndakeneye kwimpuzi woyiheba suko asanzwe ari imbi kuri bose mugabo kuri wewe bivanye n'urugendo mugomba kugendana nawe agatangura kuguha ibintu biri personnel amen alors sumwanya wo gucishako sumwanya wo kurengana numwanya wo gutebamwo no guhamagara mpemu yera kugira ngo agusesere umutima wawe ndakunda Dawidi ngene yavuze ngo mana sesa umutima wanje kuko ari wowe uwuzi amen numwanya rero mpemu yera Imana ifata controle igasesa umutima wawe ugatangura kubona hiburutse ibintu tarusanzwe uziko biriyo ugasanga ufise umuntu vyase kuharira haciye imyaka mbwa mpemu yera muri uwo mwanya akabwira ati nitwavansa banzuharire naka mbwa ico nyene ukigize kirakwinjije mu yindi dimension ya presence y'Imana amen ugasanga akuzanya ahantu akubwira ati hari ideni wirengagije hari umuntu wirengagije uyu muntu genda umurihe hamuka vyaccepta kavati wow ndemeye mwemera ndemeye uyu muntu nava ngaha cyangwa ndakumurihira ideni amen ugasanga ni ibintu bito wowe utarunuzi yuko ari ibintu bikomeye mugabo akaba ari byo vyuga ikirere hejuru ubuzima bwawe mugabo wamara kubirekura wamara mvuge gute kwidetasha navyo uwo mwanya nyene ukumva urinjiye ahandi hantu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane haleluya haleluya Imana ishimwe cyane alors ngomba mbere kwinjira ribwina gatonya kubera iki sanctification ikenewe kubera ko umwanya nk'uyu ukeneye mbwa naho ndahaciye niruka bano Imana sinari nkwiye kwiruka ahantu ukwiye gufata akanya haleluya urabona ivyimviro vyacu binyerera kenshi hagiye wiyumvira gutya ugasanga ivyimviro vyanyereye gutya ugatembera ukamara umwanya munini cyane kandi ivyimviro vyawe bitari mu bugombe bw'Imana hari igihe dukora ibintu gutya twebwe twari twimvira ko ari ivyo mugabo wagera imbere y'Imana Imana ikubwira ati bijya bintu wadekonye gose hari igihe utreta abantu ukuntu wagera imbere y'Imana mwemeye ati no uwo muntu wamutresa gutariko amen hanige mwemeye yatanguye gutraininga muri sanctification yibwina haleluya amen amen so
urazi igituma tugendera mu bwiza bw'Imana buke cyangwa bamwe ntibigere binjira mu bwiza bw'Imana? Iyi parti barayikuyemo abantu benshi. Hamuna kubwira ati je narahariwe ibyaha byanje byose, alors uyu mwanya uyu nukenewe, umwanya uyu nukenewe muri Kristo Yesu, byanje byose yarabitunganije. No, umwanya urakenewe cyane. Amen. Yesu yadufashije iki? Yadufashije ko tutaba sanctifié tubanje tubigurishije intama cyangwa imene cyangwa amaraso yavyo. Amaraso yiwe yarasesetse kugira ngo atubuhore ibyo bintu byose, kugira ngo n'udafise imene, n'udafise inka, n'udafise inuma ashoboye kwinjira mu bwiza bw'Imana yemerewe n'amaraso Yesu. Amen. Mugabo nivyakuyeho igikorwa cha sanctification kwa Yesu yaraje. Amen, amen. Oh. Kubera iki sanctification? Kubera iki bikenewe? Ndakubwira impamvu zimwe zikomeye cyane. Iya mbere ni kubera mvuze pirete novuga gute? Gutungana. Ni kubera ko gutungana cyangwa umutima utunganye watira presence y'Imana. Amen. Akamugafate kuwungira nje imbere gatoya. Hari ibintu vyatira presence y'Imana, hari n'ibintu bipusa presence y'Imana. Umutima uri pure niwo watira presence y'Imana. Kandi ikintu kiryoshe Imana n'umuntu akubwira ati amazi ari ngaho, isabuni iri ngaho, wowe ufite ubucafu, alors kugira ngo injira hajya karaba. Very simple. Nta sabuni ugira uje kugura, nta mazi ugira uje kugura, biri ngaho nyene. Yesu yabidisponibilije. Kugira iki? Ni kubera Imana irakeneye ko injira muri presence y'Imana iri furu. Kubera ko umutima kuvyukuri utunganye ni ukwega abamarayika, ni ukwega presence y'Imana, ni ukwega mpemu yera. Amen. Hasiko biriva ngo ntimugashavuze mpemu. Mu yandi majambo hari ibintu mpemu yabimushavuza, hari ibintu bituma mpemu yashavura, mbwa n'ibindi bituma riraryoherwa. Amen. So bimwe muri ivyo rero n'umutima utunganye uramwatira. Umutima utunganye watira ijwi ry'Imana, umutima utunganye watira revelation, umutima utunganye watira ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Praise God. Mugabo rero kurundi ruhande umutima udatunganye watira presence y'abadayimoni. Nico gituma sanctification ikintu gikomeye. Abantu benshi baragendana impemu z'abadayimoni batazi ingene zaje mu buzima bwabo. Simvuze hari abantu bashobora kuba posede bakagendana impemu z'abadayimoni indani muri bo, mbwa n'abandi impemu wano Claude niri muri we mugabiri hafi yiwe. Amen. Baragendana, irashoye kumusufra ivyo akora, irashoye kumukondisiona haja, irashoye kumukondisiona ivyo yiyumvira. Mbwa izi mwemu zizanwa n'iki? Zirongora ubuzima bw'abantu ngaha. Impurete ikwega presence y'abadayimoni. Umutima udatunganye ukwega presence, ukwega abadayimoni, ukwega ukubaho kw'abadayimoni. Niho kujya kwa ahantu hari ikintu kinuka, hamaze kuba hari ikintu kinuka kiri ngaho, biragoye ko isazi zitohaza. Biri automatique, isazi numenye iyo zivuye uza gusanga zegeraniye aho hantu. Rero n'ahantu hari umutima udatunganye biroroshe cyane abadayimoni kwegera uwo muntu, kugendana n'uwo muntu. Nico gituma hariho bamwe deke bafashe inzira kanaka idatunganye, agatangura kurota ibintu bitari byo, agatangura kwimvira ibintu bimeze ukuntu. Ni kubera deke umuntu umutima wiwe udatunganye aratira abadayimoni birorohera cyane kumwegera no kumukonditioninga nabaho no gukontrola ubuzima bwiwe. Amen.
ndanakwibutse ko nimba uri kwandika gutya, icyaha kitihanywe, icyaha kibandanije mu buzima bw'umuntu cyatira impemu yacu. hari ishari n'impemu y'ishari, hariho ubusambanyi n'impemu y'ubusambanyi, hariho ububeshi n'impemu y'ububeshi. Haleluya. Impemu idatunganye yatira impemu zidatunganye. Iyo umuntu rero afise icyaha akakigira ibanga, akagendana naco, akakibika, ntakihane, ntanagwane naco ngo kimuveko, vyatira impemu zidatunganye zigendana nawe. Amen. Ko ni gusanga umuntu womenga vyatanguye vyoroshe, niko ndavuga akakantu. Icyaha cyose nigitangura muri ubwo buryo, ndiko ndavuga ngo hariho gafate gutya, urubona umuntu biyashuye gushika ururimi rwe rukanyerera kabesha, ngari umuntu kubesha bigira umwuga. Iyo umuntu icyaha cyo kubesha akiretse kikaba novuga nk'ubuzima bwiwe, igice gikwirikira nuko kica cyatira impemu, cyugurura impemu y'ububeshi. Impemu y'ububeshi ishitse mu buzima bwiwe ishidomina ubuzima bwiwe. Uzotinya umuntu rero ariko abesha, ari impemu y'ububeshi iri kiramwanima. Nukuvuga ivyo akubesha si ivyo yiyumvira, afise impemu musufra, ikimwe yo gipangira hanyene wewe upanga umwaka wose. Kwa afise impemu agendana nayo imusufra ivyo avuga. Ukimubwira ibi ivyumviro vyaje bijya kwishura, kandi byose nibinyoma. Birapanze neza, ni kinyoma gipanze neza kubera karabihabwa nindi mpemu bigendana nayo. Amen. Hari umuntu aje mu busambanyi hama kubera ko yagombye gusatisfeza bezwe y'umubiri, gushika unarafatwa n'impemu y'ubusambanyi. Nga iyo bibaye ibintu vyirepeta biraza kurengera ingeso, hama vyinjiraho vyugurura impemu y'ubusambanyi igendana nawe. Cette fois-ci bigezaho ni hahandi ni jare ikintu cy'umuriro kirindani muri we, ni ikintu cy'inyota kirindani muri we, nawe nyatogusigura ingene yisanze ameze gutyo. Kubera iki? Vyamaze kurengera karaktere, vyinjiye ahantu ize spirit igendana nawe. Imana ishimwe. Nicyo gituma uyu mwanya urakomeye cyane ku muntu rero abona ikintu akakireka, ikindi kikaza akakireka, akibandaniriza ubuzima, akaguma asenga, akaguma akora Imana, ibintu kanaka yabiretse. Uko ni gusanga ari umuntu mu nzu y'Imana afise spirit kanaka, ishari, ugasanga ni ishari garindi yohana uburozi umuntu ari mu nzu y'Imana, yohana uburozi umuntu kandi anakijijwe. Kubera iki? Vyaramaze kurengera jare ngo ni ishari gusa bisanzwe. Ha umuntu yumva umenga yotora n'umupanga, ishavu ryandi rirenze kumenga yocubita umuntu cyangwa yokubita umuntu akamwonona. Kubera iki? Vyararengeye gusa kuba inyifato cyangwa ingeso cyangwa intege nke, ni spirit igendana nawe. Amen. Iyo umuntu yamaze gufatwa niyo mpemu ya gutyo, solution iroroshe. Amen. Sanctification, kuja imbere y'Imana, ibi bintu kavyatura imbere y'Imana, ukabwira Imana ikakubohora, niyo solution. Nayivuze ngo niyo solution abantu b'Imana. Yicari. Imana ishimwe cyane. Mpemu yera mu buzima bwacu, hari abantu bihenda ku gikorwa ciwe cya mbere mu buzima bwacu. Mpemu yera icyamuzaye mu buzima bwacu, ubwa mbere suko dufasha tugume tuvuga mu ndimi zitamenyekana. No. Mpemu yera aje kutwigisha amavalero ya data, yaje kudukomunika ubuzima bwa data, yaje kutwigisha no kudutuma tuba ishusho ya data. Niyo objectif yiwe ya mbere. Bugica akeneye ni gute nofata Claude gushikabaho cyo kimwe na data, akavuga nk'Imana,
agakora nk'Imana, akagenda nk'Imana, akimvira nk'Imana, agakunda nk'Imana, akagira umutima uciye bugufi nk'Imana. Ubwa mwemu yerekeye kwa mu buzima bwacu ubwa mbere ni icyo. Niyaje kuduha power ubwa mbere, niyaje kuduhenagura. Mwemu yere yaje kudusanctifya, adushikirize data. Yaje kugira ngo twatashaka umwana w'Imana. None data dushaka dusa gute? Dusa nawe. Ashaka tumeze cyo kimwe nawe. Ashaka dukora cyo kimwe nawe. Ashaka twiyumvira cyo kimwe nawe. Mbwa ivyo ni wabishikako mwemu yere atari mu buzima bwawe. Amen. Alors mwemu yere rero si tumuri no generation yacu tuzi ibyo kuzura mwemere kuvuga muri bisamenyekana, twamugizeho kuvuga muri bisamenyekana. Mugabo ubundi ni umuberge. Alors umuberge muravya akora rimwe umwungere murabona ari intamira ashobora kugenda gutya ikaja kona aragarura. Alors mwemu ya kimwe mu bindi binakora arakorija. Ashaka kubwira tumviriza uri kubaho nabi, hindura ingene ubaho. Uri kuvuga nabi, hindura ingene uvuga. Uri kugenda nabi, hindura ingene ugenda. Kubera iki? Arafisi foroma agomba kudushiramwo, ni foroma y'ishusho ya data. Bivuga ngo yabira ku vya data akabitukominika. None ivyo vya data yabira ko nibihe? Ni ingeso ziwe, n'urukundo rwiwe, n'ububwizigwa bwiwe, yakira ku vya data akabiduha. Nga mwemu yari umugizeho kuvuga muri bisamenyekana. Urashaka kumuvuga muri bisamenyekana, ukuzura ibintu, mugabo mission yiwe principale ni wamuhaye kaje kukuyikora mu buzima bwawe. Ko mission yiwe ya mbere nukugutunganya wewe kugira zo gushikiriza data uri mu ishusho ya vrai data yagushaka. Murabizi yuko ishengo ni ryaduga igikuba cyamwemera kizo wagiheze, azoba yaje gutunganya umugeni amushikirize data, ari umugeni atunganya ameze neza. Ari ngaha rero for reason iyo nyene kudutunganya kugira tuzoshikire data tumeze neza. Nta mukozi w'Imana yo gutunganya, nta nyuguti zo gutunganya. Ijya Bibiliya ijya ntiyo gutunganya, ijya mwemwe yarabivuyemo. Muvuge amen. Iyi Bibiliya, izi ndirimbo, ibintu byose tuko turagira ngaha, nta na kimwe cyo gutunganya gushikiza data mwemwe yarabivuyemo. Cyo gituma igikorwa ciwe kizohera ryari umuzishengero ryatuze. Amen. Donc iyi ni level ya mbere nakunda vuga ya sanctification. Ya kabiri, imbere yuko ndayivuga reka mbanze nshire aga cross gatonye imbere yuko na avance. Amen. Secret ya sanctification c'est discipline. Kwa discipline n'abamizima niyo bafise. Discipline hari n'ayandi madini atizera mwemu yera, atizera n'ubushobozi bw'Imana, mbere atizera n'Imana mu gihe twizera mbwa bafise discipline. Ubaravye ingene babaho, ingene bakora, barigishwa ibintu kanaka, ushoye kwibaza ko omenga baratunganye mbere gusumbya ishengero. Mbwa ico bubakiye ko ni discipline. Alors mbwa twebwe abana b'Imana, secret ya sanctification ya mbere si discipline. Discipline afise hole yayo. Mbwa secret ya mbere ya sanctification cyangwa y'ukwezwa ni ukwizera. Amen. Nukwizera. Vuga ati ukwizera niryo banga. Vuga ati ukwizera niryo banga ryo gutungana. Bone Imana umviriza neza. Kubera ukwizera ryo banga ryo gutungana. Ni kubera bitubwira ngo ukwizera niko kwadushikije muri ubu buntu duhagazemo. Mu yandi majambo ubuntu bw'Imana bwazanye mu mitima yacu ni iki? Nukwizera. Akagakiza dufise kaze mu mitima yacu nukwizera. Ari kwizera niko kwazanye ubuntu bw'Imana mu mitima yacu. Nga ubuntu bw'Imana rero nabwo butwigisha kwikunga muri cyaha. Amen. Ni hatangura ubuntu bw'Imana, hatangura ukwizera, ukwizera kukaduha ubuntu bukatwigisha kwikunga muri cyaha. Kuko ubuntu ni power idushoboza kugenda no kuvuga no gukora nk'Imana.
Haleluya. Hamureka aranyumvaga yemwe. Ibi rero nimba uriko uravyumva ucumva ko hari umuntu avuga ati sokre ya sanctification ni discipline ati ivyagezwa kebiriya nyumviriza ushoye kunanirwa bitegezwa kuja kuri base Yesu yabishizeko. None Yesu yabishize ibi ubwa mbere urizera ngo napfanye na Kristo akameremere kanje nivyo gahamiye vyabambwe ku musaraba. That is our faith. Amen. Hallelujah. Umuntu wawe wa kera ari he bitwa ngo yabambwe ku musaraba. Bitegezo kubanza guhera kugufatira ku cyo Yesu yakoze kuko hari cyo yakoze kuvyo kuri. Ngo kwizera rero nako ni formule ni yindi nyene kuca kuguha ubuntu. Ngo ubuntu cyo gwa kwikunka muri cyo kintu. Amen. Nakunda vuga rero urundi rugezo rukwirikira muri sanctification. Twese tuvuga ati sanctification. Twese tuvuga ati kwezwa. 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 Tuvuga cyane ati kwezwa. Ikindi kintu mukuri ikiguzi cyo kwezwa. Nshuti yanjye ntushoboye kugendera mu kwera utarisha ikiguzi cyo kwera. Ati pasa nagira ko Yesu yakirishe sefini. No, Yesu sore karakuberaho ubuzima bwawe niwe uri kurabaho ubuzima bwawe. Ubwizwa gupeya ropri, ubwizwa gutanga ikiguzi cyo kweza. Kuvuga neza birarihigwa ikiguzi. Kugenda nkuko bibereye abera urabitangira ikiguzi. Gusenga bitangirwa ikiguzi. Gukorera Imana bitangirwa ikiguzi. Kwiyambura kameremere n'ibikorwa byako bitangirwa ikiguzi. Ubwizwa kuri ikiguzi. Amen. Kwera umwanya nirinde kugenda soma amaverse muri Bibiliya. Yosefu bitubwira amakuru yiwe. Bitubwira ngo umunsi umwe yishanga mu rugo rw'umuntu akomeye cyane yitwa Potifari. Ageze birivuga kuri Yosefu ngo yari umusore mwiza w'umunyakaranga. Icyo nyene gituma muka Potifari amwifuza. Urabona aramuraba gutya avuga ati shaka kuryamana n'uyu muntu. Ahamara mwegera aramubwira ati Yosefu ubifisemo inyungu nyinshi emera tujyamana. Yosefu aramubwira ati uretse ko noba cumuye ku Mana yanje ati noba cumuye kuri data bujya kuko ivyo yamaye muri urugo byose wewe ntiyagushizemo. Yamaye vyose kiretse wewe. Birivuga ngo aramureka hama yongera agaruka aramubarira ati Yosefu emera tujyamane nawe. Yosefu aramubwira ati ntibishoboka. Kucura gatatu yamugora avuga ati ndamuna ko uyu musore atazovyemera. Nga ndakunda kantu Yosefu yagumavuga ati sishoboye gucumura ku Mana yanje. Hama kimubwira ngo acavuga ati burero ikintu ngomba nkore kiri hejuru y'ivyo. Ati ikintu ngomba nkore ngombe ndamukimiranye ndamufate ku nguvu. Aca musanga ahantu yarari karikorera akazi. Aca aramufata ambwira ati burero si proposition ushaka ko tujyamana. Yosefu amubwira ati ntibishoboka. Mwibaze abantu b'Imana bari mu cyumba ahantu ni babiri. Burya rero ukorera icyaha na tamuntu umwe kubona biroroshe cyane. Urabizi ko atanumwe azobivuga nta nuwo bivuga niwo bibona niyo byubaka kubivuga kuko muka Potifari umuntu akomeye naca avuga ati genda mu mufate mu mwica bacho bamwica. Mwene majambo vyari gushora kugumana n'abari babiri. Mugaravuga ati no jewe naho twaba turi babiri Imana yagatatira ngaha ariko kubwiyomvo sinshobora gukora icyaha hamwe na wewe. Okay, birivuga ngo acariruka mugabo yirutse kwere yamufashe ishati acarayisigarana. Niko ndabigisha kuri ikiguzi cyo kwera. Bari Imana kwiruka kwa Yosefu bugiye aratakaje ibintu byinshi. Kwiruka byasigura ngo
burya ugiye mu gasho mugabo kandi vyasigura ngo hari itunga wari kuronka burya mu ka Potifari. Muramaze kumva ibintu biharawe bavuga ngo by'ibishuga baby daddy ibishuga mami. Muramaze kuvyumva ivyo bintu bijya bishuga bifise amafaranga. Gikubwiye ati ndagukunze cyashobora kuca kiba kiragwara avocado rimwe kugira urayigenderamo bigusaba ko warize gutanga ikiguzi cyo kwera kugira uvuga ati yo avocado yawe igumane. Sishoye gukora cyane ashobora gusinyira sheke ya 5 millions facilement nibigore cyangwa nibigabo vyarundiye amafaranga kera kwati umviriza ni 30 minutes yacho wigirira ofa ndaguha amafaranga acha gukura mu bukene. Bisaba kuba ufise spirit nk'iya Yosefu kuko ushoye guhagarara uvuga ati no ikwera kwanje kurakomeye gusumba ayo mafaranga so ndashobora kukurira ikiguzi cyose gishoboka sindayatora ayo mafaranga. Oya mwiyumvire gatonye wohagarara nga Rav Catherine ngaho imbere yawe bugere icyo ndiko ndakwigisha kuri ikiguzi cy'ukwera kwawe. Hari ibintu bitakaye mu buzima kugira ushobore kubiro tuva birakugora. Uzubaze Dawidi hari ihorasyo yawe n'Imana irakomeye gusumba horasyo n'ujya mukecuru. Utegerezwa kuriha ikiguzi gikwiye kugira ngo ugumane ukwera kwawe pemporte ivyo imbere yawe. Amen. Bibiri ivuga ngo muri mwebwe niyagira uwo baziza ko ari umusuma, niyagira uwo baziza ko ari umubeshi, niyagira uwo baziza ko ari ikishanya kiriya, atahubwo munezerwe niba baziza ko muri abakristo ngo kuko imwebwe y'ubwiza izo biri kuri mwebwe. Niba kubwiye ati twibe ukanga kwiba ivyo bikunezere. Ni wambara ipantaro imwe kubera zitanu wazanse kubera icyaha unezerwe. Ni umushatsi urabona abadamu umushatsi ni ikintu gikomeye ku mudamu kweli n'umukobwa. Umushatsi ni ikintu gikomeye abakobwa mumbwire ame nga umushatsi wawe ni warara hajya bavyita kurara nimbara umurima bavyita gute. Okay umushatsi wawe ni wasaza nga kubera ko wibaza ko uburi kigabo kiugusokoreza havyo uburi ivyo aho hanze biruzuye. Mugabo ni wemera ukagumana ukwera kwawe ukemera umushatsi ukamera ukomeze kose. Nyumviriza hari impera z'abantu bubaha Imana. Bibiri ivuga ko hari impera zifatanye n'abantu bubaha Imana. Mugabo ni kiguzi urona guca mu bandi bakobwa bose bakakuraba ati mugabo kwera urasarishe urabona icyo gisuku cyawe ngere kimeze nta kibazo. Biva ngo upfume wemera kumaramara na Kristo, fumu maramara na gakiza kawe, fumu maramara na presence y'Imana. Nga ni wemere ko presence y'Imana itakara kubera umushatsi. Bigusaba kuri ikiguzi. Yosefu bari Imana ndiko ndavuga ibi rero ngumbe nkuremo vya bintu vy'ubukizwa bworoshe. Urabona turi mu bihe sizakanamye ndaba kuri Facebook umukobwa aho yakegira rap ibintu yari karavuga ndamuraba tuanu umva ivya gakiza abantu baravyoroheje terma mugabo nagomba ndabwiye ko ivya gakiza ni vyoroshe mumfate neza hajya muri kamera ni vyoroshe agakiza abantu bose bagendanye n'Imana ni vyoroshe. Tuvyorosha gute ngaha muri no siècle yacu? Tuvyorosha gute? Gendura ba Petero wemeye gucigwa amazosi kubera Yesu. Twe tuvyorosha gute muri no generation yacu? Tuvyita vyoroshe gute? Hashava ngo ngurumva ivyo ni vyagezwe ngo mu isezerano rya kera none Petero amuciye umutwe ari isezerano rya kera. Bamuciye umutwe ari isezerano rya kera. Bajya ba Paulo bakwishe gute basigara inte bababuza ikintu kimwe ati nimusubire kwigisha mu izina rya Yesu. Barakubitwa bavuga ati tuguma tugigishamwo. Baramererwa nabi ati tuguma tugigishamwo.
ati tuguma tumuvuga byari byoroshe noneho ni mwisizo rya kera ni Dawidi Paulo ni Dawidi none Imana ishimwe cyane ni vyoroshe birimwo imibabaro irimwo ndabizera bari video bazoyikomanda gose ngo imibabaro irimwo nabo nyene bapfa kuyivuga barabizi ko irimwo bonyene barababaye bonyene Imana ishimwe cyane kugendana na Kristo mwisi umwijima kugendana na Kristo muri nosi irimwe abaganza icyo birayita aba autorité n'ama principauté kugendana na Kristo ngaha abantu bose bari korompi kugendana mu gutungana gutya muri kino gihe muri siècle yacu wovuga ngo biroroshe no ni vyoroshe cyo cyo bivuga ngo niba abahama basi reka basi vume some verse 1 Pierre 4:14 kushika kuri 16 iyo mututswe muhogwa izina rya Kristo nyiganza mugenza wawe n'inguvu nyinshi mu byatsi gutukwa birimo oya ntimwabigize ko nabivuze nyiganza n'inguvu nyinshi gushika kumva ati gutukwa birimo ubu Kristo arimo gutukwa harimo kwitwa ikirofa harimo kwitwa igibono mu Kristo ibyo birimo kubera kutari kuragira nk'ivy'abandi ivyo birimo mu Kristo havuze ngo iyo batutse iyo bafashe nk'abantu batabaho ngo bagize iki iyo mututswe muhogwa izina rya Kristo muhogwa izina nimutukwe muhogwa ubundi buntu mutukwe muhogwa Kristo gutukwa Kristo mbega bisiguriye nigihe uri kurashingira intaye Kristo wisemo kubaho bwa Kristo muri situation kanaka amahandi akavuga ati no none ni wari kwicisha ngaha none wari kuvuga uko none wari gukora uko ati no je nkora gutya muba muhiriwe oya imve kunuze ko abwiye ngo muba muhiriwe rondera abantu bagutuka shahwigwe barana ko birabagoye havuze ngo iyo mutuswe muhogwa Kristo muba muhiriwe amahirwe sinzi gusa no gutuka uwowe Kristo nawe nyene n'amahirwe no kwankwa uwowe Kristo nawe nyene n'amahirwe reka ndabafashe abantu Imana isi kiragenda ahantu habi umukristo atigishwe ibintu ntazohagarara ndabibabari kuko mpemu w'ubwiza ari we mpemu w'Imana aba kuri mwebwe bandanya pastor ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi canke kuba igisuma canke kuba inkozi y'ikibi canke kwitwa muvyo canke kwita muvyo atagezwe ariko nihagira uhogwa kuba umukristo nihagira umuntu ahogwa kuba umukristo yoye kumaramara nihagira umuntu ahogwa kuba umukristo nihagira umuntu nari umuntu amunashika ahantu amen nishani nibaza ku kazi wanyu akavuga ati abakristo abakizwa abakristo bumva bica bicangana ati abakizwa muje hajya abapagani biyizi biyemera muje hajya uzoca ugenda peu importe bizokurikira niwahogwa Kristo uzobuhiriwe ngo kandi nibikumara amazi guhogwa Kristo ariko aheshe Imana icubahiro kubw'iryo zina ariko uheshe Imana icubahiro kubw'iryo zina oni Imana kandi babaza ikibazo mbega hagiye Yosefu muka Potifari ko yavuze ko basambanye kandi batasambanye Imana yari ibizi yabizi ko batasambanye okay Bibiliya ivuga ngo sebuja Potifari avyumvise
ngo acarashanga shigwa aca muterera mu ibohero. Ndabaze muri iryo bohero Imana yari bizi ko yarenganijwe. None we kubera iki wumva umenga ubaye confused igihe ushikiwe n'ibintu ukivuga ngo ngiye ngo ndi umukristo vraiment ngo kandi atacyana akoze. Erega birabaho atacyawa akoze. Biva ngo umuriro uri muri mwebwe wo kubagerageza si wo kubica. Kandi nimubabari nkaho mingana igitangaza ngo ni rya mbere bibaye, si mwebwe ba mbere bibaye ko. Amen. Arafungwa neza. Imana ibizi mu ijuru, muka Potifara abizi, kandi Imana ntiyamwishe. Hamwe navuga ati sha Imana je urandenganije izokwereka. Hani gitamwereka. Hani gitamwereka ikamureka uko nyene. Ndiko ndabigisha kuri ikiguzi cy'ukwera. Sigiye cyose Imana ica yivanja. Mugani bimurese imurindirije wa musi izomwereka nivyo. Muga umurindi sabanu bose batugiriye nabi Imana izokwerekera ngaha. Harabizokwerekera hariya. Mu bundi buzima mu muri utazoshira. Muravuga ati urandenganije sha uzobona ashobora kutabona. Muka Potifari yagumya aryoherwa mu kirimba ajya umuceri n'ibiharage yicaye ku ntebe yiwe. Mga Yosefu ariko arasufura mga ndakunda akantu biva ngo Imana ibana nawe muri iryo bohero. Ni mwanyumvise Imana ibana nawe muri iryo bohero. Eka ndababwira Imana iyakora icyaha ni bohero yari kurijamwe. Mga icyo yari kubura mu ibohero ni Imana muri iryo bohero. Wibona ko Satani yari kumupreserva ngo ni kubera ngo yakoze icyaha ntafungwe. Yari ko ahubwo ntibari gufungwa gose umunyoro w'umyaka miremire. Ngari kintu yari kubura Imana muri iryo bohero. Don't worry nawe buciye ahantu hagoye. L'essentiel Imana turi kumwe muri uwo muriro. Biva ngo nimwaca mu nzuzi nizizobarengera, nimwaca mu muriro zoba ndi kumwe namwe. Abantu bose bari kwaca mu muriro Imana biri kumwe nabo. Nabantu bazigamye ukwera mu muriro. Imana ibana nabo aho hantu kandi iri kumwe nabo. Irirasira ko no mu ibohero iraza kugira mukuru. Erega umurinzi w'ibohero yaciye yumva mu banyoro bose afise. Yaciye yumva ko mu ibohero umuntu yogira mukuru ari Yosefu. Kandi Imana irabiturunisha byose. Yosefu n'ubundi yisanga ari uwa mbere, yisanga yaduze, yisanga ari premier ministre kubera iki yari ikiguzi cyo kwera. Kandi mugaje ndiyumvira none Yosefu premier ministre na muka Potifari babanye gute? Ako kabazo namwe mugende mukiyumvira ko kirimve none abantu babanye gute? Arabiza ati wari wambesheye, nawe nyine arabiza ati nari nakubesheye. None duciye dusubira guhura, umwe ni premier ministre undi ni premier dame. Ngira bararabana ati ya afere urayibuka. Sika mukwera. Ega niye banje kumwica. Erega Imana mukugira neza nzobanja kwica basi bawe. Harabizoreka ngaho bihweze. Ingene Imana igira neza. Ingene abagorosi barangiza. Ndakunda Dawidi yavuze ngo uhereye nkiri muto none ndashaje sinigeze kubona umugorosi yahebwe. Pempoti biriko birakubako iconzi cyoco nuzohebwa. Iconzi cyoco Imana izoguta nutayitayo izogumana nawe jusqu'à la fin. Kandi mu muriro izokuzigama, mu mazi menshi izokurinda, mu gasho izokuduza, bizorangira uri mu victorie. Hallelujah. Niganza mugeza mu byati tanga ikiguzi cyo kwera. Tanga ikiguzi cyo kwera. Shishikana inzira yawe. Dori. Ivyo birimwo. Naho urarubusa ivyo birimwo. Muzaba Kristo birimwo.
gusa y'abakristo arumva agenda akunda equilibre, arabakristo rero bumvise bacavuga ati yo reka turara ubusa, reka tumererwe nabi, ati ku by'ukuri umukristo yageneye kurara ubusa, si ibyo mvuze. Umva arabakristo baca bumva ibyo, bumva inzira imwe gusa. Dimashe nzoca mvuga ibindi kuko ndazi noce ndabasanga mwese mvuga ati reka dukubitike, reka dukubitike, Yesu azoza, Yesu azoza kandi azoduhora. Umugabo neko ndakubwira ubiciyemwo ntuce biva ngo umuriro uri muri mwe bwo kubagerageza nimuwite nkaho umenga nakataraboneka, ntubaye uwa mbere. Biva ngo nimuragira ahantu muvishwa amaraso kubwo kwizera Yesu Kristo. We nuragira ahantu uvishwa amaraso kubwo kwizera Yesu Kristo, uri kuramanika amaboko undananiwe, unaniwe ni iki wewe? Umva ari umuntu gusa kubera ngo urumva ngo ibintu ndiko ndacamo gamana, wowe uragira ahantu uvishwa amaraso kubwo kwizera Yesu Kristo. Erega nimuhagarare, nimagare ku birenge byanyu, mugare ku birenge byanyu.